teramira imbere y'amashiga dushinge dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko haziko mu kiziba kitanziza ngo kinzize nziririze nzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu haziki mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataho urukundo umurundo. Ni jewe umuziko haziko igitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanyaburunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo. Umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza ya baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa Rwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana za Mugera. Nimuberwe mwaraberewe. Amahoro bakunzi bahaziko, amahoro mwebwe mwese mukunda iki giteramo ico kuziko. Muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza. Uyu muteze amatwi ni umuziko haziko twagira Yezu. Ndabahaye ikaze. Hari icyo utaruzi mu kirundi, kaze haziko. Uyu musi ni igiteramo ca gatandatu uco haziko, ni ikiganiro ca kabiri c'umuryango aho tuja kumenya uko vyagendera umuhungu canke umusore vyanseko ashinga umuryango. Ni ikiganiro ca kabiri kandi c'imvugo mfobeko aho tuja gufobora imvugo ngo nta kigenda. Ni ikiganiro ca gatatu c'ibitutsi aho tuja kubona insiguro y'igitutsi urakamaramara. Ni ikiganiro kandi ca kane c'amazinda aho tuja kuzindura izinda akamaramaza agateterwe. Mugumane natwe haziko, ni umuziko haziko twagira Yezu. Ndongeye kubaha ikaze. Mu kiganiro umuryango ca mbere twarumvise intambwe zitandukanye zo gushinga urugo. Uyu munsi tuyaga ku musore vyanseko ashinga urugo atigeze anabigerageza. Uyo musore rero vyananiye ko ashinga umuryango, niwe yitwa ikirumbagane canke ikirumbire. Uyo musore rero yabageze mu bigero, ariko muri vya bimenyetso vyose vyerekanwa n'ugeze mu bigero nk'uko twabibonye mu kiganiro ca mbere c'umuryango, ntihagire na kimwe yerekanamwo. Yaramara igihe umuryango uriko uramwihweza, umuryango uraba utwo yigira, bakarindira ko yibwira canke abereka ibimenyetso bagahebura. Bahebuye rero bakabona ntaco yibwira, baraheza bakamugerageza. Mu kugerageza uyo musore rero, se yaraheza agatumako mushikiwe ariwe inasenge wa nyamusore, bakayaga hanyuma bagaheza bakamujana kuba kwa inasenge. Yaba ari inasenge afise abana b'abakobwa. Uyo musore rero amaze kuja kuba kwa inasenge yaraheza akaraba mu bana biwe umukobwa mushinga, amushuka, hanyuma akamuhumbisha. Mvuze gushuka, hari abatari bake bashobora kwibaza ko iryo rivuga gushuka ari rivuga ry'ikinyarwanda atari ikirundi. Ariko muraraba ku rupapuro rw'431 muri kazinduzi y'ikirundi n'igifaransa yanditswe n'umwubahwa Rodegem mu mwaka w'1970. Ndahaciye gato agira ati gushuka, impute faussement incriminé. Variable ni gusuka. Aratanga n'akarabiro akagira ati uwakubariye atyo yaragushutse. Celui qui te l'a dit t'a trompé. Nuko umwubahwa Rodegem abisigura, asigura iryo rivuga gushuka.
ivyo vyose rero baba bashaka kuraba ko by'ukuri uyo muhungu akomeye atakorokewe, ko ashoboye kubaka, ashoboye no kurangura amabanga y'abubatse, ariko yananiwe no kuvyerekana. Iyo rero basanze uyo muhungu akomeye, uyo mukobwa muvyara we niwe yaja kubibwira inarume, se wa nyamuhungu, canke akabibwira nyina. Ntiyapfa uko abivuze, yabivuga mu rupfasoni ntangere, hanyuma inarume canke nyina akamenya ico amubwiye. Iyo rero uyo mukobwa aramutse agiye kwa inarume kubimumenyesha, yamubwira ati da uranshingira agasago uncira ikuzo, ndi umwana mu bandi. Iyo naho abibariye nyina adashimye kuja kwa inarume, nawe nyene yamubarira mu rupfasoni akagira ati ma urampfundikirira ibikemanyi. Ivyo vyose rero vyaba igihe vyashitse agasanga yasamye, abwiye inarume ko yomushingira agasago, nuko yabagiye kubiwe kumubera umukazana, inarume akaryoherwa agahimbagwa. Iyo naho abwiye nyina ko yomupfundikirira ibikemanyi, yabashatse kumumenyesha ko agiye kumushingira kuri nyamuhungu ariwe muvyara we. Ivyo vyose vyaba haheze iminsi ari uko uyo mukobwa asanze yarasamye, mu gihe vyakunze nkorera ntura igashoboka. Ariko rero si imisi yose vyashoboka ko birinda kugera muri nkorera ntura. Vyavana n'ubushobozi bw'uwo mukobwa bwo kwihangana, kuko we ico yaba yatumwe kwaba ari ukuraba gusa ko ubugabo bukomeye, intahe ihagarara. Ariko iyo bishitse bikageraho umuhungu canke umukobwa bose batwarwa, bagashika bakinjira muri nkorera ntura, nta na kimwe, nta ntama yaba yuriye inzu. Uyo mukobwa yarashobora kubona gusa ko ubugabo bwa muvyara we buhagaze, intahe ivyutse, kuko atatwawe n'ibishobisho azi ico yatumwe, agaca asimba akamubisa. Muri ico gihe nta nkorera ntura yahaba. Ico yakora yaraheza akamenyesha nyina ko umusengezana wiwe akomeye atakorokewe, mu yandi majambo ashukwa, nk'uko iryo rivuga turisanga muri Kazinduzi nyene ya Rundi France y'umwubahwa Rodegem ku rupapuro rw'431. Uyo mukobwa rero yaraheza akabwira nyina ati izuba ryatse. Nyina nawe ariwe inasenge wa nyamuhungu yaraheza akagenda kwa musaza we, akajana na nyamuhungu, agaheza akabwira se w'uno muhungu ko akomeye, akazoheza akamwubakira, akamukwera. Iyo rero bishitse nkorera ntura ikaba yabaye hagati y'abavyara, uyo muhungu akaba yarateye inda muvyara we, yaca atwara uyo nyene, yaraheza agaca abana na muvyara we, nta ntama yaba yuriye inzu. Ni naho rero mwumva bavuga bati mu muvyara mwiza umuvyarako, abandi ngo muvyarawe ni umugore. Ariko ivyari magera vyarageruye. Narirya mwumvise ko no kugira ngo nkorera ntura ishoboke hagati yabo vyava ku gusamara kwabo, kuko ico umukobwa yaba yatumwe kwaba ari ukugerageza gusa arabe ko muvyara we akomeye. hari icyo utaruzi mu kirundi, kaze haziko. Iyo naho basanze umuhungu yarakorokewe, ni ukuvuga iyo uyo mukobwa muvyara we yagerageje bikanka, ubugabo ntibuvyuke, yaraheza akabimenyesha nyina mu rupfasoni nyene, akamubwira ati nta kigenda rero yari uyo musore vyankiye. Baraheza rero bakamenya ko atakirimwo, atakizovamwo. Uyo muhungu nawe akaba amaramaye uko. Inasenge rero yaraheza agatuma umuntu canke akishikira kwa musaza we ati nakamaramaza nta kigenda. Se amaze kumenya ko ari akamaramaza atakigenda, yaraheza akamenya ko umuhungu wiwe atarugo ashoboye,
adashukwa, akamenya ko yakorokewe. Naho rero havuye ca gitutsi ngo urakamaramara. Umuntu agututse ngo urakamaramara, yaba agututse nabi ni igitutsi kibi, yaba akubariye ati urakananirwa kwabira. Iyo rero unaniwe no kwabira uba usuzuguritse kuko utari bube umuntu w'ijambo. Yaramaramara cane kuko bavyarawe bose baca bamuhanahana bakamenya ko atakigenda, bakamubwirana kugira ngo ntihazogire uwumwitura, kuko umuvyara yari afise akamaro kanini cane aho hambere mu ngo kandi z'abubatse. Ibi tuzobigarukako mu biganiro vyacu vyo hanyuma. Bagaheza bakagenda baramucokora aho bahuriye hose, aho bamuboneye hose, bakaza baramuhamagara ngo nta kigenda, we nta kigenda, we nta kigenda. Ikindi kandi camumaramaza gusumvya nuko iyo yamaramaye vyanse, iyo yarari kugeragerezwa kwa Inasenge, se amaze kumenya ko arakamaramaza yaca amugondera akazu gato ahantu ku nzira hepfo canke haruguru y'urugo. Ako kazu rero kaba kubatswe mu buryo bw'uko adashobora kukinjiramwo agororotse nk'umugabo aja mu rugo, ahubwo mu kukinjiramwo akakinjiramwo yunamye. Ako kazu niko yabamwo, akazogumamwo, mbere akazonapfiramwo. Ako kazu rero niko kitwa akamaramaza. Akamaramaza kari akazu bubakira umuhungu vyanse ko yubaka. Nico kimwe n'agahundwe, muzi ko agahundwe kubakirwa umukobwa atagiye kubaka. Ako kamaramaza rero kari akazu ka nta kigenda, kuko n'ukabamwo ari nta kigenda. Kari akazu atimburiramwo, nta bintu yabikamwo, twari utuntu duke tw'udutunduguru twiwe nyene dukeyi cane, kuko nta n'itongo yahabwa, ahubwo yagaburirwa kurushi utwa arungikiwe na nyina canke se. Akazu kitwa kamaramaza nyene ko akitwa nta kigenda canke ikimaramare. Ijambo rero nta kigenda amamuko yaryo nayo. Vyarashika ko uyo muhungu bamuronkera umuti, bawumuhaye bakaja bararungika umwe muri bavyarawe aja kuraba uko vyifashe. Iyo basanze yarakize baragira umunsi mukuru, ibirori bikaba wa birori, bagaheza bakamwubakira inzu, bakanamushingira, bakamwubakira akagira umuryango. Iyo bibaye uko bagira bati akamaramaza kagiye, kimwe kitagenda cagiye. Ariko iyo basanze atacavuyemwo, atakize, bagira bati akamaramaza karama. Iyo rero akamaramaza kagiye, nta kimaramare cavugwa, nta kigenda yavugwa, eka ariko katagiye bagira bati akamaramaza karama. Iyo mvugo rero ngo nta kigenda ubirakoreshwa cane mu kwerekana ko ibintu vyanse, n'ukenye ataco yishoboje bakamwita ngo ni nta kigenda, ariko amamuko nayo. Nuko rero iyo ikaba ingingo. Aha ni haziko, ni haziko twigishaniriza, ni haziko tuzindurira amazinda, ni haziko tuzitanurira inzitanya, ni haziko twigishaniriza tugatahuzanya, ndetse tukamenyera n'ivyo tutazi. Ndakengurukiye mwebwe mwese mwafashe akanya ko guteramana natwe haziko, mugira aho muba mwubahwe, mugira amasaka n'amasabo, mugira imirima n'ikiyona, nimuberwe mwaraberewe. Ufise intererano canke icubaza, nyandikira kuri email fulgencegirayezu@gmail.com canke unyandikire kuri WhatsApp ukoresheje ibi biharuro: nteranya 2 5 7 7 9 8 3 9 7 2 3, canke umpamagare ukoresheje ngendanwa kuri ivyo biharuro nyene.
yari jewe umuziko haziko twagira Yezu mwene nkuru nziza, muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza.